egera egera narasacikikirabwa igozima budashira egera narasacikikirabwa igozima budashira. Bakunzi banywanyi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Uyu munsi ni umunsi wa mbere utangura indwi, aho dusanzwe dusangira ikiganiro Pati Ndakwibarize. Jewe turi kumwe hano ndi umukutsa kivi Jacqueline Akimana, umutumire wacu nkuko musanzwe mubimenyereye umusaserdoti w'umukama Patiri Ignace Nkurunziza. Reka ndamuhe kaze aheze abaramutse. Ndabaramukije cyane, ndakuramukije mukutsa kivi kuri Axia Vibes TV. Amahoro neza. Iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu Vibes TV, ukwemera kubyara ubuzima. Ndabaramukije banywanyi ba Axia Vibes TV, n'uhejeje kuba umunywanyi bunyene ndamuramukije, n'abazoba abanywanyi ejo na hirya y'ejo mbaye ndabaramutse. Ego Pati, mwarangije indwi neza, mutanga iyindi mu mahoro? Ego turakenguruka cyane, turakenguruka. Reka dutangwe tuvuga tuti iyo tuyivuga ko tuyejeje neza, tuvuga ko atabibazo biba birimwo, ariko umuntu arakenguruka. Arakenguruka kumukama abagendanye naradufasha kugenda turatambuka mbere, tugafasha tukanatera intege ababa bumva ko bayihejeje nabi, kuko kumbure badashobora kuvuga, kubera kumbure bari mu buruhe bwinshi buva ku bibazo bitandukanye. Igihe rero baraba Axia Vibes TV, no batura kakaririmba ati ko ngihema umutima ugatera, hariho ic'Imana gishobora gukora. Amen. Ego twarugira ngo tuvuze ko twayihejeje neza, ntihagire ubavuga ati jewe sindimwo. Oya, turimwo twese. Ku munsi wa gatanu rero hano mu gisagara ca Sala twayihejeje neza cyane, ko twayihejeje dufise abashitsi baza kudufasha kwibuka yuko abantu hano ku isi turi magiriranire. Ufise ibijumbu bibiri byose si iby'iwawe, kimwe n'ic'uwundi. Ufise imitamana ibiri, umwe si gwawe n'uwundi. Abatagize amahigwe, twagize amahigwe atandukanye muri ubu buzima bwo ngaha ku isi. Turahamagarirwa rero gushigikirana, gufashanya. Rero kuwa gatanu twahejeje turi muri ayo majambo, twaronse abaza kuyatubwira. Turabakengurukiye n'abafashije kubakira, turabakengurukiye. Sala muragahora murakira abashitsi. Ku munsi wa gatandatu turaheza duhurira hamwe, tuba dushika 70 barenga bava mu bisagara bitandukanye, mu buraruko gushika hariya za Yevre, mu bumanuko ngira twovuga nka Neshe, riri mu bumanuko cane. Turahurira muri N Shopping kugira ngo tuyage ingene muri iki gihugu twisunze intumbero y'Eklezia duhabwa n'abungere, twebwe n'abana bacu, uruvyaro rwacu, twoba abamisiyonari b'urukundo, b'ubumwe, b'amahoro. Mw'ijambo rimwe, ingene tw'abamisiyonari b'ubuzima. Hari ibintu vyinshi, bimenyetso vyinshi vy'urupfu muri ino si no muri buno buraya tubayemwo. Rero abantu tutagiye turaja hamwe ngo turabe ingene Eklezia mawe wacu idusaba kwifata, turashobora kujana nyabahururu ugasanga twaguye muri urwo rupfu, twatwawe n'uruzi. Rero cari ikiyago ciza cane, tuyaga
tumvikana duhanahana ivyiyumviro, twakira ivyiyumviro bivuye hirya no hino ku bungere batandukanye b'ibihugu vyegereye hano, biraheza biradufasha kubona yuko tutari mu kazinga ahantu twebwe ari twe twenyene twugaraniye mu bibazo bimwe bimwe. Ico nagira nkenguruke n'ingene twakiriwe neza n'abanyamubano bo muri Shopping, abari baje n'abari bagumye muhira, kuko n'igikorwa bakoreye mu bumwe. None bantu mwese muba muri Shopping, muri Ecclesia Katolika ndetse n'abandi bavandimwe, kuko ndazi ko ubutumwa bwiza mwama mu bukorera hamwe. Turabakengurukiye cane, nizeye ko kino kiganiro muzogikurikira. Ejo rero ca tuvyuka ari ku munsi w'Imana, emwe turikazanura, turaja kumanyura umukate nk'abatumwa ba mbere, turakira ijambo ry'Imana, turakira Yezu mu Karisitiya. Mbere ejo harabaye akabirya, abavyeyi barahezagira abana, barababumbatira kumwe Yezu yabigira mu njiri. Uno munsi rero tuvyuka dutangura indwi nyene buhoro buhoro, tugerageza kuraba utumesaje umuntu atagiye arishura, kugira ngo dutegure ubutumwa bw'indwi yose. None shitse hano muca munyakiriza akabyino karyoshe cane. Nukuri nari niriwe ndakumviriza, kuko hari ikiganiro caciye kuri Action Vibes TV, c'umuvukanyi Claude yagiranye na Edmond, umuhinga kuko araririmba, akavuza kandi akandika. Aka kabyino rero yavuze ko ariwe yakanditse, ntavyo narinzi. Nahimbawe cane gose. None ndabatumirira abadukurikirana n'ukuri, uko mubishoboye mukubitire kuri Action Vibes TV, kuko abakunda karanga baherutse kuduha umudiho w'akaranga na Tijoro Comedia, biryoshe cane. Chorale Mère de la Miséricorde yo mu Kanyosha yaratuyagiye, ngira Olivier azotwereka ingene umunsi wa Mungu bawuhimbaje. Murumva ushikashike ngaha nari mu kanyamuneza, mugabo nyene nihama habura akavyonona gatoyi, igicu ntikimeze neza. Umva nyene ngo nari nararahiwe ndarengwa ko ntazogira je nasanze narihenze. Mpore Pati, Ari igipfungu ga Mungu wanje uyu munsi. ibihe biriko birahinduka. None Gapati, reka imbere yuko tuduga kwijambo, hariho ivyiyumviro mwadushikirije ku bijanye no kunywanisha imico no kwemera. Hariho benshi vyashitse ku nyota, naho intambwe yo kuza turandika muri commentaire bigora. Yavuze ati ngo basabye ngo ko mwogira ikiganiro, mu kiganiro cose wogira ikintu kimwe ciza mu mico yacu, ukwemera ko kubakirako. Ego cane. Hanyuma ati uzoze urashiramwo n'ikibi umuntu yohindura kubera ukwemera kwiwe. Pati, ibi bintu umuntu yashoboye gusaba, mwumva mwobitwemerera? Ntimurinde gusaba ngo muhogore, ndavyemeye. Urakoze cyane n'ukuri. Niryo banga ryanje. Ego urakoze kugamburukira abasaba ikiniki. Nico gituma tuma dusaba abantu bati baze baragira amakomantere. Ego birafasha kumenya ibintu byubaka abantu. None Gapati, udukundire uyu munsi urashobora dutangurira canke mushira mu muhango? Oya, sindabashira mu muhango, jewe iyo ngavye ndagaba. Urakoze rero. Reka rero tuduge umunsi kwijambo. Ntiteba mwirara.
iyo ngavye ndagaba ugaba bagenda bashoreye bagenda bashoreye ego reka nuko bihuye n'ibyo umuntu aba agira ku bushakashatsi aba yararondeye ko aba abandanya arondera ko jewe nk'umumisiyonari aba ava ahandi ari ahantu atavukiye ego usanga ari ikintu umuntu aguma agerageza gutegera rero akatari kure nico gituma ciye nemera kugaba sindi babandi bemera kugaba izo badafise akantu gasanzwe cane indamutso ingene turamukanya mu kirundi mwebwe iyo muva muramukanya gute abantu bahuye baramukanya gute twese turabarundi nibaza ko turamukanya kimwe pari hari igihe usanga bitandukanye ku ntara wepfa kumbwira gusa urashobora guha yamba umuntu ukamubwira gute amajambo uvuga koresha yambo amahoro neza ego canke gakeye mwiriwe mbega muraho rero uravye mu Burundi bwose iyo abantu bahuye n'indamukanyo y'amahoro ico turagihurije ko arabari mu Buyogoma arabari mu Migwa arabari mu ntara y'Ubututsi hari y'Ubuti baho sinzi ko ari n'amakamba urabandanya mu bushakashatsi reka tuzobandanya mu bushakashatsi nyambari yo mu Buragane mu Kirimiro iyo mu Kumoso amahoro cane amahoro ku Mana amahoro tubonanye amahoro inkumbu amahoro yumva ngici cipfuzo iwacu Imana yaturemanye kwipfuriza amahoro wundi kandi ntumurike kuko umuntu arashaka kuguha akakurika nico gituma iyo uri kuraduga uca mu rya Buhonga uca mu rya Bugarama uca mu rya Rumonge urashobora kubona abantu bamaze iminota itatara amaho abaza akazehe bakagashira kwa biwacu baragutasha ego ma la urumva rero bagashitsa ayo mahoro mukayahana rero ico kintu ni umuco mwiza cane tudahamagariwe gutakaza aho twoba turi hose bonjour kararyoshe how are you how do you do how do you feel good morning good evening good night ivyari ivyo ushatse byose biraryoshe hali vipi how jambo biraryoshe ariko ako kana ako rero twokubakirako ibintu byinshi cane mu bijanye n'ukwemera kwacu twibutse ko Yezu azutse ijambo yabwiye abari bamuguze abari nimugira amahoro yego cane none Gapati ikintu kibi umuntu yohindura kubera ukwemera kwiwe reka kurya yabivuze umunsi umwe umuntu agenda arafata kimwe uwo munsi udusangije ikintu kizima cuzuye ciza twogumya mu kwemera kwawe nk'ibiganiro nka 3-4 nzobandanya ngira ibyiza ko burya ibi birita imbere kandi tukanabigumya cyane nabigumya gose banza mugumya ko since nkundira shetani ngo ikonone ego Padi turakengurutse cyane mutiza umuhoro ego n'umukunzi wa Action Vibes TV yasabye ico cifuzo anibaza ko araronsa inyisho kandi najewe ndakengurutse ko bwiwiwe ego ndumva ko bizobandanya biryoha kandi rwose cyane ego none rero Gapati uyu munsi ngira ndakwibarize kandi mbariza n'abandi benshi abanywanyi ba Action Vibes TV
mwibuke ko iki kiganiro ari ico kugira twigumire mu mudiho w'ijambo ry'Imana indwi yose. None Gapati, mw'ijambo ry'Imana twazirikanye ejo, tuba dufise ibisomwa vyinshi, ariko hariho igisomwa ca mbere Ekleziya yatugaburiye cavuye mu gitabo c'amamuko. Sinari numvise neza, ubu rero ugira mbaze. Kigira rero kize caryoha, kibe koko Pati ndakwibariza. Doga kwijambo. Ni Pati ndakwibariza. Ego, kandi ubariza benshi nivyo. Ego mpereye ku gisomwa ca mbere Ekleziya yatugaburiye, nibaza ko arico tuzirikana muri Ekleziya yose kiretse ego aho abepiskopi baba batanze iyindi ntumbero. Ego bagikuye mu gitabo c'amamuko, ati mu ntango y'irema umukama yavuze ati si vyiza yuko umuntu aguma wenyene, nzomuronderera umugenzi bakwiranye. Aho twagikahonye ngo uwoshaka kuvyisomera neza yoja mu mamuko ikigabane ca kabiri akarongo ka 18. Ego ubwo kuba patiri canke umubikira canke hariho abandi bantu batari abapatiri batari ababikira mugabo bahebera ubuzima bwabo Imana, umurimo w'Imana, n'abarayike bitura Imana. Ego ntegekwa ego ntibiza bibeshuza ukungene Imana yaremye umuntu. None Gapati, ni ikibazo kitoroshe, gisaba ubwitonzi bwinshi. Ego Imana iti si vyiza ku muntu yoba wenyene, bitwereka ingene Imana yaremye umuntu. Muri iki kiganiro kumbure tuba turiko turagerageza kuguma mu mudiho w'ijambo ry'Imana, hazoza haraba ibiganiro vyihariye vy'ibi bibazo, aha turacisha ko gusa. Ego si vyiza ko umuntu yoba wenyene. Iri jambo rishaka kutwereka ko mu ndemanwa y'umuntu, umuntu yipfuza, afise ico cipfuzo c'ukuba kumwe n'uwundi, c'ukuba kumwe n'abandi. Ni ndemanwa muntu, niko turemye. Mu kiganiro na Deje yigeze kugira n'umushitsi wiwe yaravuye muri Canada, yaravuze ati nous sommes des êtres sociaux, l'homme est un être social. Ivyo biri muri twebwe. Rero imbere yuko tuba abapatiri, tuba ababikira, tuba abarayike bitura umukama mu guhebera ubuzima bwabo Imana, turi abantu turemwe co kimwe n'abandi. Ivyo vy'umuhamagaro nivyo umuntu ashishoza, ugaheza ukavuga uti mbega jewe numva ubu bugenzi, ugatohoza iki cipfuzo c'ubucuti, iyi nyota y'ubugenzi numva mpamagarirwa kwibamwo gute. Sinzi ko ntegera. sindagutegera cane, reka mbandanye kugira ngo urumva twese turafise ico cipfuzo c'ukuba mu bucuti n'uwundi n'abandi. Ego aho biheza bigatandukanira ni igihe umuntu atanguye gutohoza umuhamagaro wiwe. Ego kuko mu muhamagaro w'ubusaserdoti, w'ubikira, n'abo barayike bavukanye bacu bitura umukama, ubucuti barabubamwo. Jewe ndafise inshuti, umuryango wanyibarutse, abo twiganye imbere yo kuja mw'iseminari, abo twagiye turahurira mu butumwa, ariko ubwo bucuti tukabubamwo mu ntumbero y'umuhamagaro w'ubusaserdoti, atawe negukira
ngo nitwe gwiwe canke anyegukira ngo abe gwanje. Mwumva ko nkenera ubucuti, ndi un être social, ariko umuhamagaro wanje ukaba uwo kuba umugenzi wa bose, umuvyeyi wa bose, umuvukanyi wa bose. Ivyo rero nkabigira nisunga uwampamagaye muri ubwo butumwa, uwo twayaze ngashishoza, n'ubu tuguma tuyaga, kugira ngo mu bishobora gushaka guhungabana ngume ngerageza kuba muri uyo muhamagaro. Urumva rero ntibibeshuza, kuko ubucuti tubandanya tububamwo, ariko mu ntumbero y'umuhamagaro iyo Mana nyene yavuze iti si vyiza ko umuntu yoba wenyene, navyumva, ikaba ariyo Mana nyene yigize umuntu, igaheza ikarungika abatumwa kumenyesha inkuru nziza. Aho rero kumva Mana mwana Yezu Kristo atubatse, yigize umuntu, si ukuvuga ko yabeshuje inkuru nziza, yabeshuje ijambo ry'Imana, yarariranguye, ntiyaje gukura ivyanditswe, yarabiranguye kugira twumve umutima wavyo iyo ushika. Rero hari ababa muri ubwo bucuti mu kubaka, bakarondera umukenyezi canke umushingantahe, bakumva ko ubucuti mw'isi bobubamwo bushigikiye ku rugo. Haba rero hariho ubucuti bwabo nk'abubatsi, ariko kandi iri jambo bakaribamwo, baraheza bakagira abagenzi, ko bene bama bafise imiryango yitana ba mwana, baba bafise inshuti, umugabo aragira inshuti, undi akagira inshuti. Urumva ubu bucuti bwanditse muri iri jambo ry'Imana ni ubucuti bwagutse. Umwe wese rero aheza akinjiramwo muri kamere yiwe n'ingene yumva bayaga n'Imana, kumva ati jewe ndumva ko nohimbagwa, norangura ishaka ry'Imana. Ubu bucuti, uku kutaba jenyene, ndabibayemwo muri iyi ntumbero canke muri iyi ntumbero. Hanyuma bamwe bose bagaca bagerageza kubandanya bavomera iyo ntumbero, arico twita umuhamagaro. Kuko umuhamagaro iyo utavomewe ngo ugume witaba uwaguhamagaye, mu kurindira ko azoguhamagara utagaruka kw'isi, uca ugenda rwose, hari igihe biheza bikayangara. Pati, urakoze cyane ku majambo ego mudufashije gutahura ko iyo dusomye twebwe twumva ngo nzomuronderera umugenzi bakwiranye, twumva mu ivyo umugabo n'umugore, umugenzi twumva n'umugabo wanje n'umugore wanje nzoronka. Mugabo murakoze kuri uyo muco muduhaye. Ego none gapati, munjiri mwasomye ku bijanye n'ikiyago ca Yezu n'abafarisayo co kuvana kw'abubakanye. Yezu ati umugabo n'umugore ntibakiri babiri, bacitse umwe. Pati, mw'isengero biragoye ntitubaze, ariko kuri uyu munsi ndakuronse akaryo, subira uduhe umuco kuri ayo majambo. Ego cane. Yezu ati ntibakiri babiri, babaye umwe, bije bikurikirana n'impari n'umutego abafarisayo bari bamuteze, bamubaza bati mbega bagize ico bapfa bovana. Abantu twama dutegana imitego, n'Imana turashaka kuyitega umutego. Aho harimo mw'inyigisho ikomeye cane, gutega umutego ni ikintu umuntu yoraba muri ino ndwi, ntidutege ahubwo dutegure. Hanyuma ntiriwe ndateba cane, bamubajije ico kibazo kugira ngo abereke ko yategereye umutego wabo aho uri, ko bashaka ko abeshuza
abishuzi ibyo Musa yanditse avuga ati Musa yari umubeshi yari iki. Yezu ni Imana ati Musa yababwiye iki? Yavuze ati nibagira icyo bapfa umugabo aramwandikira ikete ryerekana ko bavanye. Niho rero Yezu aheza akababwira ati ibyo byabaye kubera gukomantaza umutima kwanyu ariko mu ntango, kuko Yezu yigize umuntu ngo asubire atwibutse irema. Igikorwa Yezu arangura mu kuducungura ni umusubira kutugira ibiremwa bishasha biri mu mugambi w'Imana, uko Imana yadushatse kuva ikiturema. Nico gituma ari co agenda aratwibutsa ati rero ico Imana yari yashatse mu kurema umuntu ikamurema ari umugabo n'umugore yari uko babanye bacika umwe. Ego rero akaca abandanya yerekana kuko ingene yaciye abivuga abo yariko arabibwira bari abantu bafise amategeko aryamira, novuga arenganya, ahotora abagore, kuko umugabo yarashobora kwahukana n'umugore gutyo nyene. Mugabo bawukanye uyo mugore bagize uwundi babana, we yaca yitwa umusambanyi, uwamwirukanye nta kibazo. Harya rero Musa yarateye intambwe, ntuzopfe kumwirukana, urabanza umwandikire, kandi umwandikiye uvuga yuko ashobora kugenda akabandanya ubuzima. Numutaye mw'ibarabara kugira umubuze umuhagarikira ubuzima. Yezu rero azaye asubiza agaciro bembi, yaba ari umugabo nataye umugore hanze ni icaha kibi, yaba ari umugore agata umugore hanze ni icaha kibi. Ubandanije injiri y'ejo urabibona neza. Ni magirane rero Yezu ntawaje gushira hejuru undi ngo amushire munsi, mugabo abo yariko arababwira bari bafise imico ibangamira cane, ihotora cane abakenyezi. Rirya jambo burya rirasubiza ibintu mu buryo kugira mwumve ko bembi bafise responsabilite muri ubwo bumwe. Umwe yidohoye, ubwo bumwe buca butangura kuzungazunga. Ego murakoze cyane Pati, mbandanya nkenguruka, ariko ibibazo ni byinshi cyane. Ego oya navuze ko ngahantu umuntu araca ku mayange, hanyuma tuzoronka, narabemereye yuko turiko turisuganya. Urabona Active Vibes TV iracari nto, turiko turisuganya kugira ngo nyene ibiganiro bizoze biragaruka kuri ivyo vyiyumviro tugenda turacako. Ico twagusavye nk'umukutsa kivi n'abandi mufashanya, ba Nasitaziya, ba Aline, mbega hari undi mukutsa kivi turaronka, Amandine, ego n'abandi nyene bakurikiranira hagufi mu nshuti za Active Vibes TV, mutororokanye ibibazo tugenda turaronka kugira ngo umuntu azobigarukeko mu biganiro vyihariye bijanye no kwemera. Ego n'ubu ndabandanya ngaruka ego ku bibazo benshi bibaza bati kubera iki abasaserdoti mwigisha cane ku bijanye n'ingo kandi mutubatse? Ego reka nitize umugani umwibutsa ngo uwambaye ikirezi ntabona ko cera, ngo kandi rumenyi ntiyimenyera. Ego no mu Kirundi turashobora kubibona. Ego biri mu kungena Imana yashatse ibintu. Umuntu yamakizwa n'uwundi. Rero ibi biri mu bwitonzi bw'Imana, yarashatse kw'aya mabanga abiri
ari yashingiye ko burya ubuzima bwose muri ekleziya, aya mabanga ryo kubaka rukristu ari ryo rivamwo ibanga ryo kwitura Imana, ryo kwihebera Imana, aba amabanga abiri ashigikirana cane, ku buryo uwituye Imana yakira ubwo bwitonzi. Kwitura Imana si ukuvuga ko uwubatse ataba yituye Imana, ariko aba yituye mu buzima bwa misi yose, mu buzima bwa misi yose bwo kuronderera ibibondo, bwo kuronderera urugo, akitura Imana muri ubwo. Kurumva, hanyuma uwituye Imana muri ubu buryo bw'ubusaserdoti bwo kwihebera Imana, arayitura akaba imbere yayo ijoro n'umurango, yihereza kandi ahereza bene wabo. Abo bene wabo ahereza rero harimwo abubatsi, harimwo imisore, harimwo inkumi. Rero kuba imbere y'Imana, Imana burya niyo izi byose. Burya hari n'abantu babandi biyugarana bita abavizitantine, babandi baba mu bigo bibera hajya n'amakuru na televiziyo bataraba, ugasanga abantu bagenda batwaye udusabisho bacisha mu idirisha ngo muradusabira, kandi ari abantu batigera baja habona, biyugaranye ijoro n'umurango basenga. Burya kugumana n'Imana biragufasha kwinjira mu buzima ukabutegera, ku buryo utaba ukeneye kuba wakorakoye ku kintu kugira ngo ugitegere. Ku buryo bwo kumenya si gusa experience, kuba wariye umwembe canke ukanywa amazi kugira umenye akamaro k'amazi. Rero urumva ko ari ibanga risaba ukwemera, n'ibanga ry'ukwemera. Rero abasaserdoti nuko, ego hariho bimwe iyo dutegura ingo duheza tugatuma ko ingo zigafasha. Ubu ekleziya irategera ko umusaserdoti adafise toutes les compétences. Kera niyo umusaserdoti yari muganga, yari veterinaire, yari agronome, yari ariko ubu hariho izo compétences, hari abapsychologue, hari abathérapeute, abapsychothérapeute, hari abaconseillers conjugaux benshi. Abo rero bose urashobora kubifashisha iyo uriko uraherekeza urugo. Ariko ku vyerekeye urugo nk'umugambi w'Imana, ivyo biraguma ari banga ry'uyo yituye Imana, aheza agafashanya nabo baba bariko baritegurira kubaka. Imbere y'uko bubatse, niyo kubaka bihuye, ukabandanya. Yego, ivyo rero ni kubavyemera bumva ko kwitura Imana hari ico bifasha mu bunywanyi n'Imana, mu mugambi wayo ku bantu. Noheraheza mvuga nti burya abantu bategera ibanga ryo kwitura Imana, baritegera cane, baryubaha cane, hari utumenyetso twinshi tukwereka yuko atari twebwe bene ryo. Ukunda gusanga ari mwebwe mwubatse, ari mwebwe mutaririmwo muri ubu buryo twebwe turirimwo, ugasanga ni mwebwe rihimbara. Hari ahantu umusaserdoti ashika akabona abantu baragize agahimbare, wakaja kwibaza ati mbega bahimbawe n'iki, ko numva umengo ndi wa wundi nyene umuhungu wa naka. Usubiye gupfukama akaba ari bubitegera gatoya. Abandi ho vyokuvyara mu bwishime n'ibindi vyinshi, navyumva. Aho rero nico gituma burya mwebwe nimwe bahanuzi bakomeye cane mu vyerekeye kugumya iri banga. Iyo uhuye n'umupfasoni akunda kiliziya, ugahura n'umushinganahe akunda kiliziya,
araguhanura uko ubugana ko tuba umusaseredoti mutoyi, uba twebwe twitwa ko turi hagati na hagati, uba uwukuze. Iyo uhuye n'umurayika akunda kiliziya, kuko abikubwirana urukundo, akabikubwira akwita mon père. Hariho abandi baca bavuga ati ibyo n'ubugugu n'iki. Ego urumva ko utabyemera, ko wowe uba patiri uno munsi mama wawe yakubyaye akakwita mon père, urumva ko muri ino si bigoye kwakira. Rero ugasanga ni mwebwe mudufasha. Urumva ko harimo guca bugufi tukaba abana batoyi kugira dutegere iryo banga umukamanyegeje aho hantu. Ntitujane nyabahururu, ntaco bafise bavuga, ntaco bafise batubwira, kuko ntavyo babayemwo. Kuko iyo uduze uca ubandanya ukavuga uti na Yezu ntaco yari afise abivuga ko ntavyo yari abayemwo, kuko hari abatemera ko ari Imana, bavuga ko ari umuhungu wa Mariya, bakaca banabandanya bagashika hejuru n'Imana ntaco ifise ibivugamwo, kuko ni imibiri yacu, ni twebwe tuvuga ingene twikundanye. Urabona umuntu agenda akuramwo abavyeyi, akuramwo ikibana, akuramwo agatinda agashikira iyo Mana. Oya, ngira nk'umuntu aba ariko arazimira, aba ariko arikura ku wamuremye. Ego abasaseredoti by'ukuri muva mu miryango, muvuka mu miryango, muba mufise abavyeyi, mufise abavukanyi. Ego ni umuhamagaro nk'uko wabitubwiye. Ego mu kibazo ca mbere mwadushikirije birumvikana pati, biratahuritse cyane rwose yuko mutegerezwa gushigikira ingo muri n'umugambi w'Imana, ingo uko twabizirikanye mu majambo y'Imana. Hari n'akandi ndabona yuko uno musari pati ndakwibarize, ngira hariya kandi kabazo ko nari mbonye ko ufoye, hariya kandi gaciye kanzamwo mu mutima. Hariho si itegeko, ariko birasabwa yuko iyo dutegura ingo dusaba yuko zohagarikirwa n'abamaze kubaka. Ariko jewe ico gisata narakibayemo cane, n'ugwaruka twabanye, hama rugeze gushishoza ivyo kubaka, turabandanya dusangira iryo banga. Narabonye yuko ndafise si twinshi, ariko aho umukobwa ashaka kubaka aza akambwira ati nivyo pati waransavye kandi ndumva birumvikana, ariko jewe uyu mugenzi n'umugenzi wo muri mutima, ndabona yuko ashobora kumbwira ijambo mu bakenyezi bose uri kurambwira norondera bubatse mbona bonzi, ataco bombwira kuko tubeshanya, kuko atawe mbona. Abandi nabo nabo umuryango uri kurama kugira ngo bizobe ibirori gusa, ariko hari umugenzi mfise mbona by'ukuri yubahuka niyo nakoze ikitarico, agafata risike. Bisaba gushishoza cyane, ariko narabonye uturorero duke. N'ubu abo bantu ndababona hagiye Bujumbura, abandi bake barajabutse, aho nemeye ko uyo mugenzi, uyo mukobwa muherekeza, kandi by'ukuri nkabona arabaye umuhagarikizi, umupfukamyi mwiza. Kandi wewe atari bwaje muri iryo banga, akazoja kurijamwo inyuma y'imyaka 6, 8, 10, abandi n'ubu batararijamwo, ariko babandanya bashigikira bariya. Numva ari ibintu vy'Imana nta kuvyugara cane, ukubizirikana ko gose. Ukacuraba ko hari abakiriye abamaze kubaka, abo nyene akaba ugasanga nta kinini mu ntumbero nziza babamariye. Reka singende kure ngo mvuge ibitari vyiza uyu munsi, reka uyu munsi tugume ku ruhande rwiza. None gapati, twari mu by'ingo. Ego ndagusabe ugira ijambo utekereye ingo zikiri kumwe, kuvyo uko zoba zimeze kose indani, ugire ico ubwiye abari mu bisebuzi
byo kuvana ingo zisambuka, Mm. ugire n'ico utekereye abubatse bamaze gutandukana, ugire Mm. n'ico ubwiye imisore n'inkumi bifuza kubaka. Mm. Ego cane, oya murakoze, murakoze. Icambere coco novuga imbere yo kugira ico mvuze uno musi wambajije utubazo tutari duke. Vyavuye ku majambo Yezu yadufunguriye ejo. Ego cane, goya n'ukuri kandi ndabikengurutse. Ariko mu vyo twavuze vyose ico nusaba nuko igihe cose tugira ico tuvuga ku bijanye n'aya mabanga meranda, ni meranda kuko ari umugambi w'Imana. Ntawe ushobora gutegera ibanga ry'ukubaka, ntawe ushobora gutegera ibanga ry'ukwihebera Imana vy'ukuri adapfukamye. Rero kubavyemera, nobasaba ko igihe cose tugira ico dushaka kuvuga kuri ayo mabanga twokwiyegeranya cane tugaca bugufi, ntituvuge menshi kuko biradusiga, biradusiga. kandi burya bama bavuga ngo ubusya uwundi buroroha, ubusya uwundi buroroha. Rero nico gituma bisaba guca bugufi cane. Hanyuma muri mu nkuru nziza yanditswe na Matayo ikigabane c'indwi akarongo ka mbere, ngo ntimucire abandi urubanza. Baba bashaka kuvuga urubanza rubi, kugira ngo namwe ntimuzorucirwe, kuko ingero dukoresha natwe tuzogerekwa. Igihe rero tuvuga kuri mwe n'ivyo bintu, ari twebwe abasaserdoti twigisha cane cane abakiri mu myaka ya mbere, ari abakonseye, abantu bavuga ku vyingo, kuko urabona ubu baragwiriye hirya no hino. Nukuri duce bugufi cane. Ico nico ca mbere novuga mu kugira ico ndababwiye, bumve ko ndabivuze nciye bugufi gose, kuko nico maze gutegera ni nakayobera abahinga ayo mabanga. Rero reka ntangurire ku ngo zubatse, sindababwira amajambo yanje kuri uko guca bugufi ko ari umugambi w'Imana. Reka ndababwire gusa, kandi ntaco nza kuyavugako, bonyene bagende bayage n'Imana. Twebwe abakomeye dutegerezwa numva no gutegerezwa kwihanganira abafise intege nke, aho kwironderera ibitunezereza. Umwe wese muri twebwe narondera ibinezereza mugenzi we kugira amuremeshe. Iryo jambo narituye ingo zose. Imana niyizi ingene zimeze. Ni mw'ibaruwa ryandikiwe Abaromani ikigabane c'15 akarongo ka mbere n'aka kabiri. Izo ngo nkazongera kandi kajambo boyaga n'Imana. Bimeze uko rero, uwigira ngo arahagaze niyitegereze yoye kugwa. Nta nyosha mbi yobashikiye irengeye amagara y'umuntu. Imana ni mudahemuka, ntizokunda ko mugezwa n'ibiruta ivyo mushoboye, ngo mubashe kuzirinda. Kuvyerekeye inyosha mbi izobacira icanzo, ngo mubashe kuzirinda. Ni ibaruwa rya mbere yandikiwe abakristo b'i Korinti ikigabane c'10 akarongo k'12. Wewe uhagaze, kugira ngo urahagaze witegereze hoye kugwa. Kuri bene wacu bari mu bisebuzi. Ego bene wacu bari mu bisebuzi,
reka twakire iri jambo dusanga mu nkuru nziza yanditswe na Matayo, ego na Matayo ikigabane c'11 kuva ku karongo ka 28 gushika ku ka 30. Nimuze mwebwe mwese murushe kandi muremerewe, nzobaruhurira. Nimwiremeke umutwaro wanje, muba abigishwa banje, kuko nitonda kandi nkicisha bugufi bivuye ku mutima, niho muzoronka akaruhuko k'imitima yanyu. Ni by'ukuri umutwaro wanje nturemereye kandi umuzigo wanje urahwahutse. Nimuze mwebwe mwese murushe kandi muremerewe, nzobaruhurira. Inkuru nziza yanditswe na Matayo ikigabane c'11 kwa karongo ka 28 gushika ku ka 30. Kuri mwebwe mwese bavukanyi muri mu bisebuzi, kandi kuri rya jambo mpejeje guha ingo ryo mu ibaruwa rya mbere ryandikiwe Abakorenti ikigabane c'10 akarongo k'12, naryo nyene ryobafasha mu nyosha mbi duhura nazo, ngo Imana izoducira icanzo tubashe kuzirinda. Ego sinzi uwundi muce mwari mwambariye. Ego gira nico tekereye abubatse bamaze gutandukana. Ego abubatse bamaze gutandukana, ijambo rya mbere nobabwira nuko ari ryanda ati naho mama wawe yo kwibagira canke se akakwibagira, jewe sinzokwibagira. Kuko gutandukana hari igihe umuntu yumva ari mu gahinga, ari mu bujenyene, bose bamutuma agatoki. Wibuke ko hari utigera gutuma agatoki, kuko ari we yakwibumbiye, azi agaciro kawe n'agaciro mu maso yanje. Hanyuma rero nk'abatura ijambo ryo mw'ibaruwa Pawulo yandikiye Abaromani ikigabane ca 5 kuva ku karongo ka 3 gushika ku ka 5. Turahimbawe kandi no mu bitugora, tuzi ko ibitugora bivyara ubwiyumanganyi, ubwiyumanganyi bukavyara ubudahemuka, ubudahinyuka nabwo bukavyara umwizero, nawe umwizero ntutetereza, kuko urukundo rw'Imana rusasagaye mu mishaha yacu kubera umutima mweranda twahawe. Ibihe nk'ivyo bisaba ubwiyumanganyi butavuye ku tujambo tw'abantu, ariko buvuye kuri rwa rukundo rudahinduka rw'Imana isesekaza muri twebwe ivyo twocamwo vyose. Ako gasase k'urwo rukundo kaguma muri twebwe kakatuvyarira uwo mwizero, uko naho ico kintu kibaye ubuzima bubandanya, kandi nkabubandanya ndi kumwe n'Imana. Ego cane. Ego n'amajambo aremereye ariko afasha rwose. Ego gira ico ubwiye imisore n'inkumi bifuza kubakana. Ego cane, n'ubu bariho muri kiliziya, n'ubu ngaha mu muryango wacu bariho bariko baritegura, ariko ntitubideha, kandi no mu gihe ca Yezu ntitubideha. Yarerekanye ko ibimenyetso bitari vyiza. Umuntu arashobora kubiraba mu kigabane c'16 canditswe na Yohani. Ibimenyetso biteye ubwoba bizoba kw'isi, bikaba kw'isi, ingwano iki. Ariko Yezu akavuga ati nababwiye ivyo ibizoba bitubona uno musi, uguhemukiranira, urukundo twese tubona umengo nta rukihari, ibimenyetso bibishe. Yezu avuga ati nababwiye ivyo kugira ngo muri jewe jambo,
kugira ngo muri jewe, muri ibyo byose bihuragura, muri ibyo byose bisekana, nababwiye ibyo kugira muri jewe mugira amahoro. Ku isi ngo ku isi muzobona amagorwa. Urumva ko Yezu atarondeye abafana aryosha. Ku isi muzobona amagorwa. Aho rero harimo n'inkumi, hariho n'imisore. Ayo magorwa barayabona mu miryango yabo, barayabona ku bagenzi babo bava mu miryango itamerewe neza. Ayo magorwa turayibonerako. Ku isi muzobona amagorwa, yamara humura abasore n'inkumi. Ni Yezu ababwira, naratsinze isi. Mugume rero muri ino ntsinzi, ibaherekeze, muzirikane kuri ibyo bigoye, ariko muzi ko urukundo rw'Imana atagishobora kurusenyura. Mwebwe urukundo rwanyu rurahari, abo mushobora kuzubakana barahari, ariko ntawe babwira ati muzoja kubatora hanaka na hanaka, ariko mugume mu muco wa Kristo, mugendere mu muco wiwe. Iyo mutemberera, iyo muja, mushishoza, musaba umuco wa Kristo, mumwereka ico mukeneye, mumwereka ugushaka kwanyu, emwe muratinda mugatsinda urwo rugamba. Ariko si urugamba rutsinda abanyabwoba, si urugamba rutsinda abapesimiste bavuga ati tubona vyayangaye rero ntavyo tuzojamwo. Oya, iyi si ni y'abarinda ubwami bw'ijuru, ni ubw'abagwanyi babugwanira bisunze Yezu Kristo. Erega turi ingabo za Kristo. Amen. Ego. Pati, murakoze cyane, turakengurutse kuba mwafashe akanya kugira ngo mutwishure ku tubazo twose twabashikirije. Yego, cari ikiganiro kiryoshe n'ukuri, ndabona ko mwari mwanyiteguriye. Ego, uyu munsi nari nashimye kuguma twisunze ijambo ry'Imana mwadusangije ejo ku munsi w'Imana. Ego. Mwakoze. Ego, banywanyi ba Action Vibes TV, ntimuhengeshanye gukurikirana no gusangiza abandi bino biganiro byacu. Hari utubazo mufise, muratwandikira mu rupfasoni rw'abana b'Imana. Mwibuke gufyonda kuri subscribe, mubwire nabo bose murungikira ibiganiro nabo nyene kugira uko nyene. Muri kuno kwezi kw'irozari no kumenyesha inkuru nziza, twari twifuza ko umurindi w'abanywanyi woba mwinshi cyane. Ego, rero turabifurije kubandanya mugira ibihe byiza aho muherereye hose, tubabwira tuti bye bye, gira iteka. Ariko twagira dusozerere ku karirimbo kaze kubahimbara. Ngira na ka Claude. Ego cyane. Kuno musi niwe yiriwe araturyohereza kuri Action Vibes TV. Nukwiye gushimwa twese turi mu gahozo, ubwatsi bwiza yaduhaye. Nukwiye gushimwa, wuzuye urukundo, shimwa mwabwimiza, wuzuye ikigongwe, urukundo rwawe rusumba byose, ikigongwe cawe kirengeye byose. Data, nukwiye gushimwa. Aha hari kuri Action Vibes TV. Bye bye.